maya benshi rero arashariho twariganye mu mwaka w'umunani mu mwaka w'icenda niho nagiye kumumenya neza kuko mu mwaka w'umunani niga muri A naho kiga muri B tugiye mu mwaka w'indwi ntabwo twigana mu mwaka w'umunani twariganye mu mashuri atandukanye ariko tuza kubonana neza mu mwaka w'icenda rero nimba nibuka neza umenga yari mu vice délégué abana mu w'icenda rero abara baguruguru murabona n'imyaka ya adolescence ariko mu bure adolescence yacu wewe yarafise ijambo rya gishinga nta yarafise uburezi muri we kuko yari yakuriye mu ishengero rero sinoca hirya no hino ukuntu twashoboye kuyaga nawe ariko intango yacu shonzi ntabwo yari intango nziza turabahaye mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Gisha Tv mukunda gukurikirana ibiganiro byacu aho muherereye ku mpera zine z'isi. Reka dusabe serugo abaramutse. Yego turabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'abana namwe mwese muko muradukurikirana. Murakoze cyane. Hama none nkuko twabagendeye mushobora kutwidondora mukatubwira ku mazina yanyu mwitwa bande mukatubwira nyene kugira ngo bariko baradukurikirana kuri Gisha Tv bavyumve. Yego ku mazina nitwa Emery Nzitibanje and Umurundi. Yego mama nawe mwitwa bande? Murakoze nanje ubwa mbere ndabashimiye hama nitwa Niyonsinzi Nadine nanje ndi Umurundi kazi. Eko murakoze cyane hama nkuko twabagendeye twashoboye kumenya aho twabagendeye mu bamutuye hehe aho twabasanze n'ahantu hasa neza turabibona ni hehe ho bari mu gisagara cya hehe mushobora kutubwira kugira ngo barako baradukurikirana kuri Gisha Tv bavyumve. Yego turi gihugu ca Kenya aho bita benshi barahazi aho bita muri Kasarani tuba mu gace bita Maji Mazuri. Yego ni muri Nairobi ndaza abantu benshi barahazi. Murakoze cyane Imana bahezagire twishimiye kuganira namwe ndetse n'abakunzi bacu bo kuri Gisha Tv bari bamaze igihe kirekire cyane biteganye igishika ubuhamya bwanyu canke ndetse temanyanje yanyu ari nawe yatuzanye hano kuri uno munsi. Hama imbere ko tubanza byose twabagendeye nkuko twari dusanzwe tuzi ko muri abakozi b'Imana bo muri Transformation Church Nairobi. Reka rero ubwa mbere na mbere mu manze ikiganiro cacu mukiragize Imana mugishire mu maboko y'Imana. Dusenge. Mwami Yesu turagushimiye turagukengurukiye cyane kubw'urukundo rwawe rudasanzwe imbabazi zawe zitagerwa zituboneka ko ku munsi ku munsi. Nuhabwe ishimwe n'icubahiro ko uri mu ruhande rwacu iyo tuvyutse iyo tugendagenda niyo turyamye. Turagushimiye kuvyo ugenda dukorera uko bukeye ko bwije. Mbere umurimvi yavuze ngo hari n'ivyo udukorera tutarabanza no gusenga. Turagushimiye. Reka rero tukuragize umwanya wose tugiye kwinjiramo tuyaga n'abene ndata batugendeye amajambo yose tuza kuvugira ngaha ahantu aze gufasha imitima ya benshi. Yego baruhuke Mwami uyerekane nk'Imana mu biganiro tugiye gukorana ibisigaye udusaze ko umugisha wawe abantu bose bagiye dukurikirana bize bibafasha kandi bize bibatera guhimbaza Imana. Urabana natwe muri byose turakwiragije mu izina rya Yesu Kristo umugororotsi. Amen. Murakoze cyane Emery Nzitibanje. Turanezerewe kandi nkuko twababwiye kuba turi kumwe namwe. Gisha Tv n'umunezero udasanzwe kuba iri kumwe namwe. Hama kubaka koko turabona ko mubatse ko usanzwe uri kumwe n'urubavu rwawe. Ese mbese none muba mufise abana cyangwa se umuryango wanyu bimeze gute? Mushobora kuduha umuco? Yego abana turafise batatu. Mufise abana batatu niko nkunda kuvuga. Abamaraso ni babiri. Dufite abahungu babiri. Umuhungu mukuru afite imyaka 4
n'amezi je sindayametiriza cyane ariko uyu ababizi cyane abamama bakunda kumenya cyane imyaka y'abana ukurikira afise imyaka 3 kumbere n'amezi nk'abiri 3 araza kunyibuza ntidukunda kubimenya cyane uwa gatatu ni mabukwe turi kumwe nawe tumwita kuko amaze gukura amaze gusaza iyo umuntu amaze gusaza kenshi bamwita umwana rero niyo mpamvu mvuga yuko turi 3 Sofia dufise abana 3 imyaka nayibagiye birakubereye sawa murafata cyane abana ndabona no kuri muraberewe cyane kandi murabereye ijisho cyane nivyo by'iwacu ego ndabibona abana nimba atari kintu twa mwashobora kumbwira mwoba mwatoranye gute gasha wowe rero ntabwo tuza kuva ngaha nta muze mugaruke tubitegure neza tubabwire banyibutse barabyibuka cyane abyibuka cyane ariko nagiye sinibagira cyane amadusira ku mayange nkuko twaramutse tubagendera umushobora kudufashanya no kadukira ku mayange nyene gatoyi mukatubwira nyene ukuntu mwatanguye naho basi muvuga ko turaranga ha turaharara nta kibazo ndibaza ntimuburaho muturaza ego ako abashitsi mu mico y'abarundi abashitsi barabitegura ego turabashimiye cyo kibazo ariko gifite inyishu nyinshi aho twahuriye mwatoranye gute byatanguye ryari mu mwaka wa ryari yego jewe ndi umunyabubanza mvuka ibubanza abavyi banje bavuka mu Kayanza ariko jewe navukiye ibubanza bubanza abavyeyi bacariho abakozi b'Imana umushinyo rya vivante no umuhungu mukuru imbiranje hari umukobwa papa yitwa Sinamuziga Make mama yitwa Ndabacekure Dari tuvukana turabana 6 jengira 2 kumenyana kwacu urugendo rurerure ariko novuga ko ari nk'umuhamagaro ni nk'umuhamagaro wabaye muri jewe yego nagiye kumenya ko ari umuhamagaro inyuma y'igihe kirekire nize amashuri y'intango ibubanza amandagenda secondaire mu mwaka w'indwi ngiye mu mwaka w'8 niho nashoboye kwigana n'umukobwa yitwa Hagabimana Devote yari umukobwa w'intwari kazi w'umukozi w'Imana mu gihe ciwe yarashoboye gukora ibintu byashoboye guhimbara imitima ya benshi rero arashariho twariganye mu mwaka w'8 mu mwaka w'9 niho nagiye kumumenya neza kuko mu mwaka w'8 niga muri A naho kiga muri B tugiye mu mwaka w'indwi ntabwo twigana mu mwaka w'8 twariganye mu mashuri atandukanye ariko tuza kubonana neza mu mwaka w'9 rero nimba nibuka neza umenga yari mu vice délégué abana mu w'icenda rero abarabaguruguru murabona n'imyaka ya adolescence ariko mu bure adolescence yacu wewe yarafise ijambo rya gishinga nta yarafise uburezi muri we kuko yari yakuriye mu ishengero rero sinoca hirya no hino ukuntu twashoboye kuyaga nawe ariko intango yacu shonzi ntabwo yari intango nziza ntabwo yari umuntu nishimiye kandi nawe ntabwo nari umuntu yishimiye kuko hari ukuntu yashaka ko mera hari ukuntu yashaka ko nomera mu buyobozi bw'umwana w'Imana ariko yarabona ko hari ibyo mpajije rero ntaciye hirya no hino kuri byagenze niwe yashoboye kuba inshuti yanje magara ashobora kumbwira ijambo rikamfasha mu kuyaga nabo rero iyo abana bigana harabamo kubwirana ubuzima bw'imiryango rero mu buzima bw'imiryango yacu yarashoboye kunyagira abo bavukana abavyeyi biwe abavyeyi biwe rero yarambwira mama wawe yaramutamakazi akambwira uburyo abayeho nk'umuntu yasigaye ku mutumba wenyene Nyarutana nkumva ko bimbabaza nkumva ko umutamakazi akuye abana bamuba hafi ariko kanambarira ati
tuvukana turi batatu. Mukuru wabo ntiyari bwafe, yaragihari, akambarira ati hari ariko hari akana kagahererezi ati kagakobwa kaguruguru cane, ati mugabo gaciye ubwenge kameze kunuku, ati ndakagahererezi. Yagafata mu mugwara, nakumva nk'akana nyene kagahererezi, na cyane cyane ko naje nari nkiri umwana muto, ariko akambwira amateka, numva ko ayo mateka ampimbaye. Ariko mu gukura kwanje ntabwo nigeze abakobwa ndabibaza ko nk'abantu b'amateka, kuko mukuru wanje ni umukobwa. Kubwo amafuti yanje yakunda kunkubita cyane, akankubita gose, hama bikanko nemera, nanse kwemera rero yacagenda. Kera hari ibitanda abantu bararako byari bifise amaguru vy'ibiti, ngira murabibona. Yacafata akambohera ku kuguru kw'igitanda mu cumba kwa papa, akambohera mpaka abavyeyi baje. Rero nkurana uwo mutima kwimvira ko abakobwa nababona nk'abantu bameze nabi cyane. Rero kandi na papa yarambara ati abakobwa utagira bitonda ko bazokwica, ati kubera abantu bakaze cyane tirimo na rimwe nta mbabazi. Rero bituma abo bose ndababona mu ishusho ya mukuru wanje. Rero mba mugo rugendo ntazi ukuntu bameze, ariko ico gihe ndatangura ndabona ko nubwo abakobwa ari babi, ntangura kubonamwo umuntu ushobora kungira ku mutima, kanyegera, kamfasha. Ni mu buryo rero n'iminsi yagiye akurikira, rero nahavuye nsanga ubu namumenye, ariko nkamumenya mu buryo bwa telefone. Ntabwo nari mfise umwanya wo kuduga ruguru iwabo, nta n'ubushobozi nari mfise, kandi abavyeyi ntabwo bari bafise. Ariko umuhamagaro uba ufise intango ni iherezo. Intango ndayivuze, iherezo ntirirabaho, ariko hagati na hagati ni ngaha tugeze. Yesu ahezagire rero. Hama none muri uwo ico gihe nyene mwamenyana basi par telefone, hari mu mwaka wa kangahe? J'ai bonne mémoire. Niba ndibuka neza, mu mwaka wa 2004 ushira 2005 niho dushobora kuba twariganye niho mukobwa mukuru we. Ariko muri 2005 muri 2005 niho numvuga neza na neza ko natanguye kumumenya ku majwi, ariko ahanini namubwirwa na mukuru we. Twiganye igihe gigufi cyane, ariko amaze kugenda ruguru twashishikaye kuvugana. Hari systeme yadufasha kuyaga cyane bita badi ilimite. Abantu benshi barayize badi ilimite. Washiramo 1000 c'amarundi ugashuvuga umunsi wose amasaha 28. Rero mu kuvugana nawe ntabwo ari we nabandi ko ndondera ngo tuvugane. Nari mfise umuvyeyi w'agakiza kiwanje, niwe yandeze mu byagakiza Hagabimana Devote. Rero niwe nabandondera kugira ngo tuyage. Rero ko twakunda kuyaga amasaha y'umugoroba, kandi ahantu baba ntabwo hafata rezo, niko navyumva muri telefone ambarira. Byasaba ko duga ku musozi muremure kugira ngo dushobore kuronka network, tushobore kuvugana. Rero agaca saba uyu akamuherekeza kugira ngo tuvugane. Ariko ubu byaramuruhisha cyane, bamwe babishwaniyemwo bakabijyaniramwo, ariko yarumvira mukuru we. Kandi ubu umenga aramwumvira nimba ntabimenyera kure. Rero ni muri ubwo buryo twashoboye kuvugana. Rero iyo bandanye akatubwira ko n'ubyaciye bigenda. Nta kibazo ko wamuhaye, ushangaho natugire mu maze kumenyana kuri telefone, mara kumvana amajwi. Byaciye bigenda gute mama wacu? Murakoze cyane. Rero sinzi ko ari imyaka iri kiramujana, cyangwa nuko ari amashuguri menshi. Hari ibintu yagiye arasimba kandi bikuru. Ivyo ngiye kubivuga, ni ukuvuga ngo amaze kumenyana na mukuru wanje yaramubwira ngo, ariko aramubwira ubuzima bwa mama wacu ko ari umumama w'umutamakazi, kandi papa wacu yapfuye kera cyane nk'umumama. Rero ari mu bibazo nyene, amwereka impamvu yegereye Imana cyane, ko atamanya wo gusamara afise, kuko n'ubundi no muhira havuka hari ibibazo birebire. Nibwo yaramubwira ati ariko hari akana kaguma hafi ya mama kitwa niyo Ntsinzi Nadine,
uyu yumvise ngo niyo nsinzi yumva iryo zina rimuhimbaye acambwira ati ariko niwataha muri vacances kakana nzokandikira agakete uzogenda ukanshiriye naranezerewe n'izina kitwa uwacaranyandikira agakete arandamutsa kwa kuninye n'abana baramukanya ngo nimba ugumye na jewe ndagumye ngo rero ngo witwa kazina keza ngo karanezereye ngo rero uzonyandikira naje agakete mukuru wanje araza ndagasomera agakete ikibazo yahuye naco cuko mukuru we mushiki wiwe mukuru yamubangamira akabona ko abakobwa bose bameze uko nanje ntigisa nico ariko nanje twavukanye tura abakobwa gusa nanje nakuze ntitaye abahungu sinumva ko babara abantu bagaciro canke bafise ico bamaze canke bafise ico bazomarira canke abantu bo kunezererwa sinavyitaho kuko twari abakobwa gusa rero mbonye umuhungu yanyandikiye agakete numva sindabinezererewe ndamubwira ati jana hiyo mukuru wanje arambwira ati buriya vacances iraheze ngomba nzosubire ku ishuri urandikira wa muhungu agakete ndabwira ati ntungore nta gakete nzomwandikira mukuru wanje mbona biramubabaje cyandagenda fata urupapuro ndarucamwe mu rusozine cyanarika kanu gatoya niyo nsinzi Nadine ndamubwira ati ndakuramukije nimbugumye na jewe ndagumye sawa ibintu nk'ivyo noneho rero agarutse muri vacances uyu bari bamaze kwimvanamo hafi na hafi nk'umuvyeyi wiwe wagakiza hama ashitse muhira uyu yaramutelefona yaramaze gufita agatelefone na mukuru wanje yarafise agatelefone uyu rero agaca ashaka kumutelefona ngo baganire wa mukuru wanje agacambira ati mperekeza kubera wa muhungu arandondeye kandi ndiko ndamuba hafi mu gakiza sinshaka ko iyo ndondera akambura ngo mperekeze ahantu hofata rezo ni mu kajoro ndatinya ndamuherekeza ko yabaye ndamukumbuye nawe ashaka kugumana nawe noneho rero akacambira uyu agacamubwira ngo makakana ndakaramutse sinawe ndavyitayo sinawe ndabishaka no kuvyumva naca ndamubwira ati vugana nawe muheze uyu rero haciye akanya numva mubwiye ngo ariko none Devote mukuru wanje yitwa Devote iryo jwi rirangwa mu matwi ndayumva nkaho yoba ari umuntu avuge muri microphone ahantu ngira ngo umuntu yakoze sonorisation yikoze neza amajwi ngira yoba yatunganije neza numva iryo jwi rirampimbaye cyane numva shatse kumviriza ryajwi noneho nubwo naye nagumye ndavyirengagiza none ntagushiriyemo ntajyo ngifite uracari ifise ahubwo ryagiza gusuma noneho rero yari twacha tuweze ikiganiro kubera yayo ibije noneho rero urukura nanyibusa naje ukomeze kuvyibuka noneho rero maze kumva iryo jwi numva nguwe neza numva ndarikunze numva nezererewe kumva iryo jwi ry'uwo muntu ubugira kandi noneho ndamwaka telefone ntangura kuganira nawe utuganiro nyene duciriye hagufi aho hari muri 2005 mukuru wanje kuvagiye nagumanye ikigumbagumba cyo guma mvugisha wa muntu na telefone n'abamfise ariko nimero yo narayisigaranye muye n'umuntu afise agatelefone namubipa inshuro nyinshi cyane yaramenya tuyu muntu ambifise inshuro nyinshi cyane ni kakana n'ubundi agumaze ko ndakana gutyo tukomeza kuganira rero ku telefone ariko atawuzi uwundi ku maso harahera imyaka 5 kugeza 2010 tutazinanye mugabo tuguma twiyumvanamo ariko we akabazi ngo ndakana gatoya ariko noneho narinkutse naringeze mu mwaka w'9 muri 2010 naho naringeze mu mwaka w'10 na rimwe naringeze kumva ko bwa bundi abahungu nabo harimo abagira ikimaze mu mutima we wanje wa muhungu rero ucishikara kumva nkunze kumva ijwi ryiwe kuko senare bwamubone amasomo yandi sinzi ko twobandaniriza ngaho canke ko hari ibindi mumva mukinezerere kumviriza kumbure birarangiye oya ntabirarangiye turacyakene kubyumva urumva aho yamaze kumva ku gatelefone nawe urumva muri iyo minsi sigaye shakanye no kuguma yumva kacwe nyene yarumvise ko yahuye no mu type afise ijyize yashushe muri yandi umuriro watsi ibyumviro byahindutse itangazo cy'abana none byaciye bigenda gute after ayo ngaho onye mwarakuyeho mubonana canke byagenze gute mwakuyeho urumva ngaho muracyara abashuti ntimuranakundana ariko no musi mbona byashitse naho mu vyara twari tubarakundanye ni birebire nshira ku mayani muzogaruka tukaza turagura agace kamwe kamwe nshira ku mayani twarakundana cyane amakete numva ko yarahari yarahari n'amakete uzavuga iki yavuga byinshi
amakete yavuga byinshi yego none mwakuye muzobona n'amasuku yandi mu mwaka wa kangahe umenga hari ibyo nibutse bandanyirizeho gatoya bandanya twabonanye twarabipanze kubonana biragorana noneho aho yahora yiga numva bamunguruje mu yindi ntara ageze mu ntara ya Bururi ico gihe umenga yiga Makamba je naguma ndabiki urugendo ruhari kugenza shike tubonane ariko ko baguma mwigiza kure byashishikara kuba kuko ndibuka ndamwandikiye nk'ikete byarashobora kumushikira nk'inyuma y'amezi 2 canke 3 byabigoranye rero ariko kubera twabigize mushaka navuze ko wari umuhamagaro muri jewe nawe no kuntu yabisiguye numva ko umuhamagaro wari urimo yumviye mwijwi nanjye ndabumvira mu izina kandi uracahari impamvu mvuga ko gihari n'abana bacu niko bitwa niyo nsinzi mukuru yitwa niyo nsinzi Emery d'Espoir umutoyi yitwa niyo nsinzi Emery Pasteur Roy urumva umuhamagaro uracahari n'abandi nibaza bari inyuma nimba bahari Imana nibizi ni baniyo nsinzi Emery niri batandukanye n'abandi nijwi rigumagira itera ari umuhamagaro ntukirimo se urimo kabisa bacari rero tumaze gupanga bikanka harageze igihe afatwa n'amaso mu gihugu cacu rero amaso kenshi bayavurira ibujumbura ico gihe gufatwa n'amaso navyo ni byari mu muhamagaro kugira ngo tubonane rero niko naho bivuga kuko ikintu cyose umudugina turacamo jambo y'Imana tugira ngo ibyo ducamo byose byaba byiza byaba bibi byose birushiriza hamwe kutugirira neza biba biri umugambi w'Imana Imana bifise cyo bivuzeko rero ashaza kwivuza ibujumbura mukuru warambwiye ati mbe ubuzi n'amakuru kanadine kuko bagumye bambwira ka bavuze nk'ubugisirene mvuze ngiye umuntu ari Burundi kumbona ari ikintu kivyibushe ico gihe ariko nze nibiki byatumye bavuga ngo ka yarumvise kuno Yesu agira neza umuhamagara aha naje urumva avyibushe numva naje cyo gituma avuze naje bimeze neza rero ku numva ngo kanadine kaje ibujumbura nkuko novuga Gisirene ati nkabwira umuntu ari Burundi ati kagisirene kari hano ati kanashaka kumva nk'umukobwa akoze nkuko wawe ni kagisirene rero barambwira ko kanadine kaje mugabo nene nabwiye tuzurambwira kandi iyo nsinzi kuko kanadine sinaryumva neza nabwiye kandi iyo nsinzi rero arambwira ko kagiye ibujumbura kwivuza amaso nje namubwira nti manimero z'umupapa abako umupapa yamutunze igihe kirekire umupapa twubaha dukunda cyane yamubera umuvyeyi mwiza turamushimira nabone nimva intahe yacu uzomuhimbara kuko ari mu ntahe yacu rero kaniyo nsinzi karaze bujumbura nca mfatiraho naraye ntasinziriye mvuga ati kanadine imyaka ibaye myinshi nararushe chansiba kwishuri nsiba kwishuri nabwiye sinibuka umwaka nigamo ariko nashinzi ibiconze hama rero ntabwo nashoboka ronka kuri telefone ariko nararonka umupapa kuri telefone yo kukazi turavugana ariko nsubiye mu mpapa yazi l'histoire y'abana bakundana batazinanye kumburengera yaramubwira amateka yacu akumva kweye kubona akumbona ntere bwabone iyo bitera bice rero nce namanuka Bujumbura yari tariki imwe hatoje dufite umunsi mukuru wa independence nategeza gutonda ku defile nk'abandi bana yari tariki imwe y'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2010 hari ku munsi wa gatatu twabonanye neza na neza igihe cy'isaha 2:24 ku kararo gatoya kagabura Jabe na Nyakabika ni umunsi inoubliable umuroratsi rero umuhamagaro utangwa gufata iki intumbero twarabonanye ikintu nibuka mu kubonana kwacu kuko kampimbara numva akakogwa keza kampimbara kameze neza rero nicara kuri aka proxima umupapa arambara ati na mu telefone araje agutore uhagaze ndamorienta nja nicara ngako kwa proxima
rero iki nahagira ikibazo kirekire kandi Imana ishimye ko ico nipfuje ariko caje kigenda nuvuga nkirindiriye ni barabara rica k'abakobwa benshi beza beza abana b'Ubujumbura urabona basa neza babayeho neza kenshi ico gisagara rero abana babo basa neza cyane ni kuvuga mbonye umukobwa aje mwiza navuga nti byerebe byose ariko naraba nkabona n'umukobwa kuze nanje nzi ko ari gatoya rero nubwo baba bakuze barengana ubwiza bwabo nabubona kuri Kanadini numva nacangereranya murabizi namwe by'umuhamagaro nawe uri mwigeme harege nawe uri mu gorugeze urabona ibyiza uvuga ati byo byose nanje azomera nkuko kumbura ameze nkuko abajene tugira ama illusion tutabaye desillusionere biratugora rero baguma bararengana kuko naguma niteze yuko awuje aza kundamutsa bandengana ari benshi mvuga nti ibyo byose asa n'uyu kukubera nani mfise agafoto nivye ahantu kwa inasenge ndagafise inzoka bereka yego nani nakakiti mugabo apareza kera ntabwo zabonisha neza umuntu mu maso mugabo nkabona nagakogwa keza uko nukuntu bakambwira ariko barambwira ko arakaguruguru nukuntu bakambwira avuga nti naco nagakogwa kameze neza nta ngora nuko ari kose rero araza kuko barakurambirwa n'abagumye barengana sinasura kubyitaho rero wewe yari yambonye kuko navuze ko nambaye uko meze nari nisiguye acaraza kuko namaze kubivamo acaza guca impande yanje ariko yaraje ahondi nca mbona umenga agiye kumponyora nari ndambije amaguru nkuko nyene nca negeza amaguru ntangura kumwimbe naho umuntu agomba kunca ko we ni wahe rero mbona arahagaze acarambaza ngo wowe uriyemera ntabwo namwishuye namoje nabo wowe uri Nadine wowe uri niyo nsinzi ntiyanyishuye ni kuvuga ashya twenga nanje nje ndavyumva munyero cyo vyumva nawe naciye mpaguruka cyatugwana mu nda sinamuyora aho rero habaye ikibazo kubera hariko harengana abantu benshi jewe nari niteze siwe mbonye ako naribagiye ko nanje namaze gukura ndiko ndaba agasoresore nawe nirengagiza yuko Kanadine namenye kera nako gashobora kuba kariko karakura none duhura turi utuyabaga rero uravyumva nawe icyo nakoze yarangumije ndumva ko ari karamfyonda gose numva araturitse ararira nanje urabizi abahungu bari nanata nari yumangarije muri uwo mwanya ndavyihoza mugabo uko nabo nyibaza nanye ntabwo azi ukuntu yavuye muri iryo barabara nawe ntabizi neza uko yari emotionnel tellement emotionnel rero turagenda muhira aho yarabaye muri iyo minsi ndibuka hari ikintu ciza nakoze turi kumwe kirampimbara iyo ndacibutse yaba abantu b'Imana bagiye baciyumvira ico gihe kibafasha mu buzima tugeze mu rugo aho yaratuye twicara ku ntebe nkuko nyene asura kumbaza ngo buremere namaza nawe buri Nadine atego rero aca arafukama imbere y'imeza nkuko atangura kurira nkagira ngo nukwigirishaga ariko ndavye gutya ku meza ndabona mosozi ariko aratemba nanje bica biranyanka munda urumva nanje ndafukama ndakumuhoza ngiye kumuhoza aje turagumbirana aratukararira nanje kuko ndi muzi ubu ntibambona nanje usanga narize nyene uravyumva nawe ubwo yiwe ntiyatembe hasi oya nari mu nzu ategeza gutembera ku meza muri urase rero mu mutima numva ijwi ngo nusenge nca ndasenga ntango gusenga numva amasengesho agiye kuba maremare numva niko ndaba handi hantu isengesho ryanka gucika ntabwo navuze yame ahubwo nahavuye ndangiriza ngaho ca nicara hamare ndihanagura amaso hamare ntangura kumwitegeza ni wewe cyane n'ubundi niteze ni gutyo twabonanye yego murakoze cyane aho nyene rero mu gatangura
gukundana mubonana tubonana yego deuxième tranche yego hama none ndabibarije niba atari kinyegezwa mumaze guhura mugakundana muzinanye Emery azi Nadine Nadine azi Emery kandi nkuko mwari mukiri ku ishure vyoba vyaraboroheye canke se hoba hari intambamye mwagiye mugira mu rugo rukundo rwanyu kandi atsinda ko mwari mwamaze no kubimenya baga ntimukiri abana ntabwo byoroshe nta ngureje mvuge ibyo byambayeho ntabwo byoroshe na gatoya kukubera hari umugigwa canke se umuco w'ishengero nari ndimo rya Pentecote mu muco w'ishengero rya Pentecote canke mu byo bita ngo urutonde ntabwo umusore canke umwigeme arekuriwe gukundana n'umuhungu bataraheza amashuri yego kuko ico nenda kizi nanje niho nasengera nari umucuraranzi mutoya wo mwishengero ntabwo byari byemewe ariko kuba nari mfise umuhamagaro iyo ufise umuhamagaro by'ukuri ukomoka ku Mana Imana iguha n'ubwenge bw'ukuntu ubutwara mu bibazo canke mu vyiza twarashoboye kubiyaga ko namubwiye nti burya rero ico baciza nuko ata muntu yomenya ibyacu famille yawe ntimenye ibyacu na famille yanje ntimenye ibyacu no kwishengero ntagire ikintu bamenye kuko nubwo ico turimo gisa n'ukuri kuko caba gifise ishusho igoma gusa n'icabuzwa mu rusengero mu ishengero mu ishengero mu mashengero menshi Burundi baranabikora ikintu bita copinage hagati y'abanyeshure urukundo rutagira umugambi kenshi niko bakunda kubisigura ntibakunda kugwemera mu ishengero twebwe umugambi wari uhari ariko mu rugezo twarimo ntabwo twari twemerewe ntabwo twari kubisigura ngo bishoboke rero bituma tubigira ibanga turabigumana ni byinshi twayagiye mu mpisho ku matelefone ko nta buryo bwari buhari bw'ubwiye ngo dushobore kubonana urumva tumaze kubonana rimwe mu myaka 5 aje kwivuza amaso kandi bucagenda haca mu yindi myaka kugira ngo dusubire kubonana muco gihe twaje dukoresha makete na telefone je wikete nari hagaciro noma ndabihevye muri uwo mwaka ariko kuva mu mwaka weze amakete menga nari nkiyandika nubu nuko ndavyibutse nzonda kandika sivyo unyandikira n'umunsi ndakwandika uyu munsi nizikira aho reka nibarize Nadine we wacu yaduhevye ntari karavuga umugabo kumavuga wenyene ese mbwira uba wimvise gute nawe umunsi umubona umunsi wa mbere nyene umubona naho warugwaye amaso murakoze naho nari ngwaye amaso burya narabona kandi nari numva ko ngira mpabwe ingabire nshasha amaso mu yandi naramuyumvira ko kenshi imyaka 5 ni myinshi Gisirene ndibaza no kuri abogira ubwo buntu bwo kubihambya kumva unezerera umuntu imyaka 5 utamubona urindiriye gusa agakete kazogushikira ndibaza si benshi cyane bo bandanya ngo bashike imbere abenshi abantu barakunda kurambirwa bakabivamwo n'ingoga ariko nagira ubuntu kumbure kubera ko yari umuhamagaro ndimo sinarambiwe hama rero uwo munsi ndamubonye amaso mu yandi umutima waramvuyemo ni nkaho haswe guca mu mazuru ariko Imana yarantabaye wagumye mu kibanza ariko amarira narize nukuri yarabaye mwisengesho kugira ngo hagati yanje nawe habe ikintu kizima kandi gihimbara Imana nawe nyene amarira yarize harabaye mwisengesho kandi Imana yararyumvise twagize umunezero udasanzwe ariko umenye ngo yageze kunshikira narusha kuko namaze kumenya ngo agiraze iyumvire kuva Bubanza n'imiduga igendera hagarara kugeza zonshikira Bujumbura nari narushe cyane wabonye bigusumbiye ya myaka 5 yose noneho byahavuye bibi imyaka myinshi gusumba imyaka narindindiriye kandi yari amasaha kandi noneho yari umwanya muto byarancanze ariko maze kumubona naguwe neza cyane umwanya muto twamaranye naguwe neza cyane naranezerewe s'il vous plaît naranezerewe na nubu ndacari muri uwo munezero w'uwo munsi ndabeshe se none rero tumaranye umwanya nibwo nahavuye ndamenya bwa bundi yuko yabayewe nanje nabayewe yego nuko murakoze cyane none
nawe vyoba vyarakoroheye mumaze kubonana mu rukundo ko mwabandanije mukundana kanatsinda urumva umwe yarasubiye kujya kure ntuzi ko muzosubira kubonana nyuma y'indi myaka 5 cyangwa nyuma y'indi myaka mikeyi. Nanje ntivyanyoroheye byarangumiye cyane ko nari namaze gutangura kwinjira mu rukundo. Uyo muntu narimvira hano tuzosura guhurira numva ubwabo ndamakete nakimbumvye ntangura kumva noneho nzoza mbumbwa no kumubona ariko bizombera ikibazo byambereye ikibazo ariko nari mfise kwihangana kandi nari mfise kurindira. Rero narimvira ukuntu tuzobonana mbonye ko bigiye gukomera Imana irazi gucinzira Gisirene habe nawe ntuze wihebure ikintu nubona umenga nta nzira ihari inzira izobiraho nyene kandi izobirengana. Imana yaraciye inzira noneho mpavura nza kwiga i Bujumbura mbambaye nkuri karegera Bubanza. Buriya muri uko kwiga i Bujumbura uyu nawe yiga i Bubanza twari twegeranye ariko twari dukenye twari abanyeshuri. Uyu yaraburitse kishobora kuza kumuzana ngo aze kundaba agahava gatira gakinga Gisirene ikinga atari twadukinga tugezweho twitwa Fuji matabaro aracagibuka kuva ibubanza n'ikinga rya matabaro ryari rifise n'uruporte rw'inyuma rujya baheka ku muntu rurerure ucukibona kijya gikinga gifite rujya rw'inyuma rurerure gashaje ukuntu gafise n'ingese hariya mu ntuzenyena aho zungika naragira ubwoba ati noneho riramuhitana ariko Imana ni Imana yaramuzigama ntigeragera nisanganye ntiyaronka itike ntiyanaronka n'udufaranga two kunzanira nk'umukobwa akunda. Uno musi abakobwa bakunzwe aguma yindiriye ko uwakunda niyaza kumuraba aza kumusigira basi n'igihumbi mu marundi. Hano muri Kenya naho abavuga ati niburi buri aransigira n'amashiringi amajana 2 basi jana reka kuyagira menshi ndumva nawe ugomba kuyagira menshi yagire make basi tubishire mu kigereranyo yari bamuha bivanye rero n'ivyo hanze uvugiraho nyene ariko noneho wewe yaraza yaronse inkomezi gusa zo gushora gukanyaga ikinga rikamushikana hondi. Ntitwari tworohewe rero nuko nako ndavuga ko tutari tworohewe ariko norohewe kuba naregereye Bujumbura ariko mu rukundo rwacu ntivyari vyoroshe kumbure ni waza kumva ufise amatsiko yo kubaza ibindi urabaza yesa guhumugisha. Yego murakoze cyane ndumva bimeze neza kandi uko vyagenze kose turumva yuko ino munsi twishimira yuko bimeze neza wambaye impuzu zisa none mwaravyemerewe mwarabirekuriwe. Imana nishimwe cyane hamanizera ko tubandanya tuganira nta kibazo mwaduha uburenganzira. Yego murakoze cyane.